Shalom, turabahaye ikaze bakunzi b'ikiganiro Tazira Imana n'imbonesha kure buntu. Akaba ari umwanya mwiza tugira turabire hamwe ibijanye n'indirimbo mpimbazamana zisohotse vuba. Reka duhere ku ndirimbo yiswe Mwizigirwa na Flora Jackson, aho irimwo amajambo vy'ukuri atwibutsa ubwizigirwa bw'Imana, mbese yerekeza ku Mana. Nk'isengesho ngo uri uwo kwizegwa mu ijambo ryawe, uri umwizigirwa mu nzira zawe. Ati ntaho uhemuka n'isezerano. Agaca abandanya ahimbaza ngo nzoshikama mpagarare mu ijambo ryawe, ngo kuko iyo uvuze urashitsa, ngo muri wewe ni ego na amen. Ni Imana nziza vy'ukuri yo kwizegwa. Ndagutumirira nawe uri kurikirana kino kiganiro vy'ukuri kongera kuyizigira. Reka idufashe mu kutwinjiza neza na neza mu kiganiro Tazira Imana co kuri uno munsi. Uro
Flora Jackson ati ni Imana yo kwizegwa yo ngo yo ibone mu ntango igira kwibona no mwiherezo ryayo. Ego ndongeye kubaha ikaze kandi mu kiganiro Tazira Imana cyo kuri uno munsi. Reka dutangurane n'indirimbo ya mbere aho yiswe Ndaguhimbaza iheruka gusohorwa na Pasteur Lopez afatikanije na Apollinaire Habonimana. Birabisikanya kubw'ububasha bwawe. Haleluya. Ndaguhimbaza
Pasteur Lopez afatikanije na Apollinaire Habonimana araja ahimbaza Imana avuga ngo abami b'isi barabisikanya ariko ingoma yawe uhoraho ihoraho ibihe byose, ngo izuba n'ukwezi navyo birabisikanya kuko ububasha bwawe buhoraho ibihe byose. Ati ndaguhimbaza mwami w'abami, urabereye icubahiro cose. Ati ngo ivyaremwe byose biguhanga amaso, ngo ubigaburire ivyo kurya nk'umuremyi wa byose ndetse nk'umuvyeyi wabyo, n'intare zose naho zikomeye zironka ico wazihaye nk'umuremyi wa byose. Hariho iyindi ndirimbo tugira turabire hamwe ivuga ngo Yeshua, yasohowe na Christabella Victoria, nayo nyene ni indirimbo mpimbazamana, aho yatanguye avuga amajambo yexhorta abantu bazomwumviriza, avuga ngo irindiriye ko tuba transparent, iyo baturaba bakayibona, iyo baturaba ntibabone twebwe n'ivyacu, iyo baturaba ntibabone ivyo tuba presenta, ariko babone urukundo rwayo muri twebwe, tutarinze kubabwira vyinshi bayumve. Abandanya himbaza ngo je ntaco nshoboye, reka turabire hamwe iyo ndirimbo twinjirane nayo. Irindiriye ko tuba transparent, iyo baturaba bakayibona, iyo baturaba ntibatubone twebwe n'ibyacu, iyo baturaba ntibabone ibyo tuba presente, ko babone iyo muri twe, babone urukundo rwayo muri twe, bumve ntitubademontre byinshi, bayumve. Manteketelebosha tayamandelebosha eyabashekelebosha. Nacho nshoboye, nashobojwe nawe, isi irakunyotewe, ngwino bigaragaze. Nacho nshoboye, nashobojwe nawe, isi irakunyotewe, ngwino bigaragaze. Yeshua, 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 Yeshua.
yigaragaze enamashekata yamanderebosha enikata yamasheka yamanderebosha abiteze gutakaza ivyitwa ko ari inyungu zacu kugira ngo ugaragare zimangane bisubiremo neza ngo nzimangane wowe ugaragare zimangane n'ijwi rirenze ngo ntacu nshoboye ntashobojwe nawe ngo hisi irakunyotewe mana ngwino wigaragaze Yeshua Abba Père
arabandanya ngo mubwire yigaragaze mu byawe mu ndirimbo za kubandanya avuga ngo nzimangane mana wewe ugaragare, ngo ni indirimbo z'abahuye n'ibibazo bitandukanye kugera aho wemera gutakaza byose kugira ngo iyo ihabwe icubahiro igaragare, aho usigara ubona inyungu zawe ari inyungu z'ubwami, ndetse aho isengesho ryawe ritakiri rirondera ibintu biri materiel, ahubwo ari ryo kunyakura imishaha, ati mbega none binsaba iki guheba bimwe nkunda kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Zino ni indirimbo z'abasubishije brisement quelconque. Aho wemera gutakaza byose kugira ngo yo ihabwe icubahiro, yo igaragare, aho usigara ibona inyungu zawe ari inyungu z'ubwami, aho isengesho ryawe ritakiri ibirondera ibintu biri materiel, ahubwo ari ririmo raje kuvuga ngo nje kunyakura imishaha mu bwami bw'Imana. Turabandanya n'indirimbo igira gatatu, indirimbo yiswe Nkuru Nziza, yakaba yasohowe n'umuririmbyi yitwa Dorothée Wendo. Nkuru nziza kuba ari ku isi twese, si izuba abonetse ibihe, ishasha bitigeze bibaho, intsinzi y'ibihe bidashira, ahindusha ibwirwa ruhuka, wa mugwayi korera karago, wa mumyi nawe humuka, munyabyaha urahariwe. Nkuru nziza kuba ari ku isi twese, si izuba abonetse ibihe, bishasha bitigeze bibaho, intsinzi y'ibihe bidashira, ahindusha ibwirwa ruhuka, wa mugwayi korera karago, wa mumyi nawe humuka, munyabyaha urahariwe. Nziza yaje ku bwacu twese, Nkuru nziza kuba ari ku isi twese, ngo bishasha bitigeze bibaho, intsinzi y'ibihe bidashira, aho indushi ibwirwa ngo ruhuka, wa mugwayi nawe ikorera karago, ati wa mpumyi nawe humuka, munyabyaha urahariwe. Ngo ni ukuri nivyo yuko ibitigeze kwinjira mu mutima w'umwana w'umuntu, ati ngo nivyo uhoraho Imana yanteguriye. Amen and amen. Babonetse ibihe bishasha bitigeze bibaho, intsinzi y'ibihe bidashira, ahindusha ibwirwa ruhuka, wa mugwayi korera karago, wa mumyi nawe humuka, munyabyaha urahariwe. Nukuri nivyo
ego tubandanye n'indirimbo igira kane yasohowe n'umuririmbyi Fortran Bigirimana, nawe iyo ndirimbo ikaba yitwa Uhoraho niwe. yaremye sinijuru uhoraho imana yanje nindafisisi mu kiganza n'imana nyen'inkomezi azoza afise ubushobozi kandi azozazanye impera azoba umwami n'umwungere azoza afise amahoro uhoraho niwe mwungere uhoraho niwe ndirimba yampindukiye agakiza uwo niwe mana yanje uhoraho niwe mwungere uhoraho niwe ndirimba yampindukiye agakiza uwo niwe mana yanje uwo niwe mana yanje uwo niwe mana yanje ndaririmbira uhoraho n'intsinzi yagahebuza Fortran ati ninde yaremye isi n'ijuru ngo nuhoraho imana yanje, ati ngo ninde afise isi mu kiganza, ngo ni imana nyen'inkomezi ahazoza afise ubushobozi kandi azoza azanye impera, azoba umwami n'umwungere, azoza afise amahoro. Ahabandanya ngo uhoraho niwe mwungere, nibaza ko birafatanye n'ijambo ry'Imana riri mu jambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 23 ijanye nayo ivuga ngo uhoraho niwe mwungere wanje. Nawe yarabandanije avuga ngo uhoraho niwe mwungere, uhoraho niwe indirimbo yanje yampindukiye agakiza, uwo niwe mana yanje. Ngo ndaririmbira uhoraho intsinzi y'agahebuza, yasutse ingabo za Farawo mu kiyaga gitukura, ukuboko kwiwe kw'iburyo ngo ntigukangwa n'umugwanizi. Tubandanye n'indirimbo igira gatanu y'umuririmbyi Esperance Ndoricimpa, aho yafatikanije n'umwigeme Divine Light, indirimbo yitwa n'amahoro menshi.
Imana y'ububasha. Shalom, Imana y'amahoro. Elohim, Imana y'ububasha. Shalom, Imana y'amahoro. Yahweh, niryo zina ryawe. N'amahoro menshi mu binyerekeye. N'amahoro menshi kuko uba muri je. N'amahoro menshi ko ngufise mwami wanje. N'amahoro menshi, yeah, ubu ndatekanye. Wampaye amahoro, ndagushima isi niyo yatanga umunezero utanga, isi niyo utanga, we ruzi rutemba rutembera mu binyerekeye. Urindiho zo kwama ngushima. N'amahoro menshi mu binyerekeye. N'amahoro menshi kuba muri je. N'amahoro menshi ko ngufise. N'amahoro menshi ubu ndatekanye. Esperance na Divine nawe nyene mu bwiza bw'Imana baraje bahimbaza Imana mu mazina yayo bavuga ngo Elohim uri Imana y'ububasha, ngo Shalom Imana y'amahoro, Yawe niryo zina ryawe, ngo n'amahoro menshi mu binyerekeye. Ati ngo n'amahoro kuko uba muri jewe, n'amahoro kuko ngufise. Ati vy'ukuri n'amahoro ubu ndatekanye, ngo n'amahoro utanga isi ntiyo yatanga. Niryo zina ryawe uzokwamaho uko wamyeho. Nitwa ndiho, niryo zina ryawe uzokwamaho. Witwa ndiho, niryo zina ryawe uzokwamaho uko wamyeho. Witwa ndiho, niryo zina ryawe narakubonye uko
ngo yitwa Ndiho, niryo zina ryayo, izokwamaho ngo kuko yamyeho. Tubandanye n'indirimbo yasohowe n'umukozi w'Imana Obedi, kaba yitwa ngo Umwami Ankunda. ubuzima bwawe hariho umwami agukunda mu byo uracamo uyu munsi, hariho umwami agukunda. Reka nakubwire ngo umuntu w'Imana witaweho n'Imana. Hariho umwami ankunda, niwanyitwararitse, amenya ibyo niyumvira byose, ibyo ngomba akabinkorera. Hariho umwami ankunda, niwanyitwararitse, amenya ibyo niyumvira byose, ibyo ngomba akabinkorera. Oh, hariho inshuti nyitayeho, ihora iri maso ntisinzira ku bugingo bwanje, naho hoza umuyaga umeze ute, ntaco nzoba kuko ndi muri we. Hariho umwami ankunda, niwanyitwararitse, niwanyitwararitse, amenya ibyo niyumvira, amenya ibyo niyumvira byose, nibyo ngomba akabinkorera. Kandi ngo hariho umwami ankunda, hariho umwami ankunda, niwanyitwararitse, niwanyitwararitse, amenya ibyo nibyo ngomba akabinkorera. Oh, hariho inshuti nyitayeho, ihora iri maso, ihora iri maso ntisinzira ku bugingo, naho hoza ntaco nzoba, ntaco nzoba kuko ndi muri we. Oh, hariho inshuti nyitayeho, ihora iri maso, naho hoza umuyaga umeze ute, ntaco nzoba, ntaco nzoba kuko ndi muri we. Urashaka umushimo mwami Imana, wizera ibyo yakoze ku buzima bwawe, n'umwizigirwa agira neza. Haleluya. Kandi ashoboye gukora, kandi ashoboye gukora, ahembura umutima wanje. Niwafata ijambo rya nyuma, niwafata ijambo rya nyuma, uringize n'ibibazo bigikuje, kandi ashoboye
niwafata ijambo rya nyuma muringize n'ibibazo bingije hariho inshuti yitayeho ihora iri maso ntisinzira haleluya naho umuyaga umeze ute ntacyo nzoba kuko mama ari muri jewe ari muri twe hariho Obed Zawadi nawe ati hariho umwama nkunda niwe nyitwararitse amenya ivyo niyumvira ivyo byose n'ibyo ngomba akabimbonera hariho inshuti inyitayeho ihora iri maso ntisinzira ku bugingo bwanje naho hoza umuyaga umeze ute ntaco nzoba kuko ndi muriwe kandi ashoboye gukora ahembura umutima wanje niwe afata ijambo rya nyuma mu bingize n'ibibazo binkikuje amen kandi amen. izigama ubuzima bwacu naho nota hariho inshuti nyitayeho ihora iri maso ntisinzira ku bugingo bwanje naho hoza umuyaga umeze ute ntaco nzoba kuko ndi muriwe hariho inshuti nyitayeho ihora iri maso ntisinzira ku bugingo bwanje naho hoza umuyaga umeze ute ntaco
ngo hariho inshuti inyitwararitse. Uyu muririmbyi rero akaba asanzwe akorera ibikorwa vyiwe mu ishengero Life Center i Bujumbura na cane cane mu gikorwa co guhimbaza. Reka turangirize ku ndirimbo Uhoraho ya Nicole Irakoze iherutse gusohoka vuba.
Nicole Irakoze nawe araje ahimbaza avuga ngo uhoraho niwe ngabo inkingira n'urutare rwanje n'imbaraga zanje niwe rumuri rwanje ndetse n'amahoro yanje. Ego Irakoze Nicole akaba asanzwe ari n'umwigisha w'indirimbo mpimbazamana. Bakunzi b'ikiganiro Tazira Imana akaba ari no ngaha turangirije ikiganiro cacu cyo kuri uno munsi. Mubandanye muhimbagwa n'ibiganiro by'imbonesha kure buntu ijwi ry'imfuvyi n'abapfakazi naho ubutaha.